Natwe tumaze kukumenya nta nuko zariye nemwe ko mu mukuru bosi yagiye Okay, ndabibona n'ibiti boroshe zishirako gashano gira gute bose ko mbona mega si hari Bega nuko afise ubwenge cyane so nuko afise ubwenge wewe bose nainza ni ubwatsi nguru umupfuye ugamanga nyarutsa vukana kuvuga je ibintu bwira je byandambiye izisa sindabukine ubuzima bwanje imposi nagize nta boss nga na boss je urumtori vyawutaha kubera iki je nariko ndaza mu nzira asanga abantu bakoze isanganya nabaye nacenda batwara hariya ku bitaro none ico ni kosa nakoze bosi nuko kwa igen sindabukine Nazireka niki abona abakozi akaje bashoboye nimwe nazikihereje yewe nazikeneye mama ujya mukozi kubera iki umwirukanye je abakozi jewe mu buzima bwanje nahagaritse kubera abakozi je barampinga ko barakora kubera akabandi ariho mbandi gacu usanga nakina kineje ya amase kavuga ubwatsi nije nazisasiriye ne nkawumva ariko nawe urakabya sana jewe uribuka igihe nigira kuza ngaho iwawe ujya mukozi nasanze ariko aroza ivyombo neza ariko sininizera yuko basoba mwirukanye cyambere nambere je sinamaha akazi ko koza ivyombo namaha akazi ko kuranga itungwa by'iwanje byose je ico nabonye coco kubera umunsi nze ndamenya ikicarire kigize yariko aragisasa ahubwo cyoba cyaheze yari yagiye gukigena abona nubwo mwirukanye urasanga yari yagikanye nubwo uri kuraciza se nta marengene bimeze ujya mukozi ni warukwiye kumwirukana warukwiye kumugumya je namubwiye ati amase ndasanga yakuye ndavyumva namubwiye ati je nkazosanga utayakuyeyo icambere nambere nshinda kwirukana umwanya hata yakuyeyo je nashikije cyane namubwiye kandi nana namuteguje ndakumva none namuteguje none asasira kumase kandi nana namubwiye yuko azosasa byasi yabikuye amase yabikuye umwanya hata yakuyeyo je hama wigereza ukungene bimeze ujya mukozi bivaye n'ukungene yamaze imisi ndamwumva bamuvuga mu karere uravye nabi bari no mu gutwara ahubwo ujya mukozi raba umwegere ataragira kure urabe ahubwo rero nawe ndakubwire nyamba uje kunyinjirira genda nawe siragukeneye oyaye jewe basi ikungene genda sindagukeneye nari maze kubyumva uzoraraba gusa uzorabe uzomugarukana genda sindagukeneye uzorabe umugaruka hose arakora neza arakora genda sindagukeneye nawe azomukoresha muri buryo wawe uzorabe uramukoresha rero urabona wakize ni ukuvuga uzogaruka uno munsi ni kuwa mbere kwa kabiri uzoca usiba uze kuwa gatatu turabe kuri mpameze n'iminsi tuba twazikuyemo ndabona ko wakize uca ugenda hariya barihira urihere yego ngenda guhe n'akantu hariho utunini uzobandanya uce ujana urihe uce witahira none sinzosubira kumuduta ko uduta ni sawa akayoga nico ni kirazira kunywa inzoga gusa akayoga nayo uduta nta ngorane utuntu tutiji nta ngorane muganga murakoze yego sasa twitwararika kandi umwami Yesu azobaheza bwite yego murakoze gushima yego yaragukira hariya yego murakoze sawa yo bamaze kunyirukana nta yindi nzira nari ifise
nta bundi buhungiro nari mfise kuri ino si ko nabona atayindi nzira nari nsigaranye niho natangura kuyerera nyerera mw'ibarabara ntazi ngo ndarahe ntazi ngo njya gute ntazi ngo wenda ubuzima bwanje bugiye kugenda gute ariko nama nizerera mu Mana ko ibintu ndazi neza yuko bizogenda neza. Nshuti yanjye jewe ndatashe uragwarukira umwami Yesu azabane nawe ariko ntusenga Imana umwami Yesu bazobana nawe utumugirire neza udukoresha abaganga bamukurikirane mukoresha ubwenge bwose bahaye mu izina rya Yesu Kristo tumusengeyemo amen. By'ukuri rero tuzobona ego gire misuhuko. Nariko ndagenda hariya mu kibimba nari mvuye mu ivuga butumwa ayo mashanse ndagongana n'umuntu ba basore nyine bagenda mu matelefone kusubira kunyiba wewe ugarutse mu nzu yanjye kandi gusubira kunyiba shut up korana nakubwiye ukore n'amaboko yiwawe umenya nk'amata ese iyo nza namwe nogeshije mbakaba ariyo ndagukunda kuko abantu bagenda barasamara mu ramba taciye iki gihe si byiza aragenda mu barabara agacaca amajambo nakatoye wicaye nere kuruhuka ko mvuye ku isoko ndarushe bisawa rero papa wa yo twihangana ari kuza ejo nande kuraba ukuvuga yuko papa wanyu yambwiye yuko ari gutaha n'ubu n'isaha n'umunota harigihe mubona arashitse kuko kuri telefone amakuru ni meza papa wanyu yarakize agomba gutaha bimeze neza cyane kabisa yego mwizere muramukumbuye muramukumbura cyane.
gitondo kimwe mu gitondo saa sita no ku mugoroba naho kimwe mu gitondo saa sita no ku mugoroba ukuvuga yose iyo mu mugongo sana mvuye mu ivugabutumwa gusa sinzi uwo mugenzi murazaza kuturamutsa ku ishengero hari imiti yego nzongera bashaka kubwira esoma yego cyane cyakuze kuri bisaba bisaba yuko mu kwifata abantu bakagura nyuma yo kwifata rero nyuma yo kugura ukaza ukamira imiti mugaragara nzogerageza namusanga imyanya nyene twebwe mu Burundi ngorane dufise umurundi yumvise atoye ibitenge ntambara imiti muganga sinzi namota murahimiriza nk'aha ikibi rero cyo kutamara imiti kenshi bisaba yuko iyo muganga aguhaye imiti bisaba yuko uyifata yose kuko aba yaguhaye abona ko ari imibire yawe uyifashe yose iyo ndwara ubwo basi ufate utayifashe yose indwara yanduka ariko uyifashe ukayikurikiza nk'uko muganga aba yabifashe usanga byagenze neza jewe murambona niyo umuntu kubera avuye mu kwa muganga afashe ibinini bibiri bitatu akumva misogere aca biheba kabisa aca biheba murakoze mwiza cyane gusa ndabaye ikaze kw'ishengero numva ndamura abantu beza cyane ego mwarahejwe ukuvuga yuko so wanyu ejo urabona namwe kwa muganga ni ukuvuga yuko bambwiye yuko n'iyi saha bomurungika mugabo n'iyi saha n'umunota ngo kuva so wanyu yaje muga rero wamuhungu wewe kumbwira wifashe nabi amaso wawe yoza gute we kuva aho nakaguhanuriye nomwumva kandi yazataza mubwira ko wavuga amahanza baza ko tutari abana umuhungu ndamuhanura ndije mukuru wiwe ndamuhanura muga ntiyumva izi ngeso z'ibirara aguma azana kandi rero turangana mwa Babyloni ngo je reka zafa kumubi reka mwenda barenze mwe nitungana mwa Babyloni reka muje yanja nyino je burya je mu miki namwe bw'ijambere nambere nimwovuga kubera nta bishona munafise umuntu ari aha muhira ahandi baza muhira ngaho yovuga kiretse papa wenyene gusa gusa namere tuzoca tukwirukana wewe simurije kumurugu nk'abandi oya reka mane ngene twambaye oya reka mane izi tenzi je nizo zimbereye bamureka
none uzishira he urazigurisha iri mpuzu ngaha muhira nyene izi mpuzu zirahari imwe yatanguye no kuzitora umve paparaje uvuge yaje ariko ibikuku Ingo, mungu yabi. Karibu. Yesu yarahabaye. Karibu. Karibu cyane. Yo, karibu. Yego, karibu. Mushoferi nzanye mu mpera akantu. Yego, karibu. Karibu. Nandana ahari muhira. Hano tubaye. Yego mundi musunze kutura. Yego, sawa nanje. Yego. Inge bakurabire mugaba akantu. Yego. Karibu cyane. Mama cyane ukuri kw'Imana cyase ndigo. Gufungurira iki? Mama. Kubera mva nyene ncuva bana. Siko samazi. Manza ariho? Niyo kukeneye. Ehe bwana fatira. None abana basigaye bimeze neza Abana bimeze neza. Yego. Ariko cyamuhungu ubona? Yego. Cyamuhungu yananiye. Yego. Raba nawe cuterera ntukunere turabavyeyi. Fani, vyasubiye kugorana. ega papa nyene je nimere niko metse Vyarase kuhinduka. Ko tuguma wiyambitse ingofero nk'intunze. ejo ko mbere nkizi babirone z'abahungu biwawe go babifata nawe benga ni ibintu by'ibitanasi Fani ndakubwira ito si Babyloni. Mwana wanje urakwiye kwerekana karanga nk'akumwana w'umukozi w'Imana. Bundi nk'ubu uri kuraca aho kwibarabara abantu bakaraba inyifato bibone bigaragara yuko ivyo mvuga mu ishengero nanje ncamaramara. Ubona yuko uri kuradutesha agaciro na nyoko. baza baritwara nyene nk'abantu b'abasore nyene bazi baritwara nk'ibo baza barambara utuntu irabiye nk'iby'impuzu bambara nezereza baze baramenyereje urabona je ndaho ndakwiye ntacyo baje Reka ndakwereke ijambo ry'Imana ico rivuga. Umunyavyaha ndakwereke icyo Imana imuvugako. Kuko mugomba guhinduka vyanka vyakunda. Bitari uko sinzokwihanganira umwana atamunzu yiwanje yitwara nk'uko. Reka kandi ico ndabibona ico bivako mbese barasoma ijambo ry'Imana baratasoma Bibiliya. Abandi barisoma ariko barisoma nawe yigiriye. Okay. Nivyibisane. Usome ijambo ry'Imana kenshi. Imana izoguhindura. Reka nkwereke niko ndaraba amajambo y'Imana ashaka kugufasha. Muga mu bana bakobwa bahongerana. Abakobwa je mbona mbega bimeze neza. Bimeze neza. Ko narigeze kumva ko muri bo hariho ngo ufise umwana w'umugabo aguma mugora muri aba bakora arashikiriye. Ubu bimeze neza cyane. Okay. Muzo turamuhanura mwana wanje. So turangura bahanura. Impanuro twamuhaye turamuhaye zarabwiye. Uturazi twaramuhanuye aragira gute? Aratora umurongo. Musamaho. Okay. Reka ndamubwire ijambo ry'Imana nagomba ahinduke. Bidashobotse ko ahinduka amvire mu bana agende. Ntishobora gutunga umwana w'umunyengeso mbi. Oya, bituzanira gucafura. Naho umusikuzi haravuga ngo Nukuvuga ko turamuhanura. aha umusikuzi haravuga ngo naho umunyabyaha
yokora ikibi ireta ngabo ijana akaramba cyane yamara ndazi kabubaha Imana aribo bazoba amahoro. Mwumvise kabane abubaha Imana nibo bazobiki abubaha Imana nibo bazobiki jewe abantu bubaha Imana igasanganya ntihari kunsiga aha nari namenetse umutwe nategetswe ko camfa muga kubera kubaha Imana iranzigama Imana yongera zigama no nagonze mwavyumvise ntabara kuri amakofero nta muntu w'Imana nta mwana wa pasiteri yambara nkuko abana b'abakozi b'Imana bategerezwa kwitwara neza mwabakobwa mwambara zigera hehe haguruka wewe urabona jewe ubu gerageza mutamurambara mugire gute ikwize. Okay, sawa mbona umwana w'umukozi w'Imana ategerezwa kugira indero nziza akambara neza akikwiza neza niho naho muzoca bazavuga bati muri abana b'umukozi w'iki Imana nuko Yesu wanje abampera umugisha kandi Yesu wanje abasigira amavuta ariko ndakwinginze ugire gute uhinduke wambare wikwize aho uciye bavuga bati uri umwana w'umukozi w'iki w'Imana naho gashengero ryacu cyo kucarire n'abazoryumva bazovuga bati kabisa gashengero ryasesheka rirameze neza. Bavyumvise turavyemeranya tutosura kwitwara kutariko kandi wimweshe nk'abana b'abakozi b'iki b'Imana wigire kuri bene wanyu urumva ureke kuba umurara ayo matabi ndumva gusa unywa amatabi izo nzoga ayo makike ku bantu b'Imana nikizira wavyumvise ngasura kumva izo ngeso out zoteruvira mu bantu nuko Yesu rero abongera umugisha hama nanje mwarakoze kumusengera kandi mwarakoze nyene no kumvira mama by'ukuri ndabashimira icyo nkeneye gusa nuko mwo kwibanda gusoma ijambo ry'Imana musohotse muvyutse senga Imana mugiye kuryama senga Imana mufashe urugendo iragiza Imana mugiye ku mashure sengera ivyo mugiye kugira gute kwiga kugira ngo Imana igire gute ibaho ubwenge bigende neza. Yesu wanje abongera umugisha bagirire neza bahezagire mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeyemo amen. Ziba bajeje kunyirukana mu mwanya Najya kwiruka nera kwirukana ariko babizi bashaka kazi ndashaka akazi ayo mwabona bayema Kole mwamukoze mwokorera ngaha sawa navyo yo muretaro nangorane ndaguha cyo mugabo kambaze mutanga mvuriza yuko bigenda neza hamagenda kubari umwana n'umutima mutwaye n'umusuma urumva uyu namuhurira mwibarabara nisakoshi gusangura manurwa ndagasara jarambekera rero gisa kwigeragereza nirabe ndazo kwigeragereza awoti mama nona twigi we bahayi darasakazi barira aje nakuneka kwigeragereza wowe nawe bari mureye kuva maraka ndakigeragereza gigiye mama Shenzi nani ngene gasa we nta niso genda ukore urashaka kumva gasa bayateye imbere n'ukuri oya shenzi tukagereza nacho kayo ibibazo numva afise numva afise ibibazo birenze je ni kuvuga urabona igihe ngira isanganya urabona haraciye amezi hafi 6 rero ni kuvuga jewe hari umuhungu yafashije rero niwe nariko ndiyumvira gusa mu ujyanda mutore ni ngorane fise rero ikibazo kandi fise ingorane uko umuhungu je niwe nkeneye ndakeneye basi nanjye ndamwitora neza yangiriye mukaba singira iki
ndiko nimvira mu mutwe ndivya nabuze ngira ngonze wewe yamaze ivi yonyine aca arataha je mugo urabona yuko basi kubera yuko bivanye n'amafaranga je sinari kuva mu bitaro je nkimeze nabi kubera yuko urazi hajya ucana bakuraba ingene biba bimeze kandi ngorane je naciye manza ndagira iki urazi ko twavuganye ndabwira abaganga kugira ngo je bampe chambre iri prive kugira bigende neza kandi nawe nene kuvuga wewe nindwi yonyine we yaciye asigaye acaragenda rero gusa jewe nkeneye uwo muhungu yafashije mbeho ndakubaza wa mukozi mwaramurose muri kampani muramuronka ibintu papa yadusigiye biriko birononekara cyane muraboneka nikuvuga nahatoboneka nikuvuga niwe nkeneye uwo muhungu namutora gendera mu ntanda umeze neza umusaza ni hari bite mugenzi sawa mugenzi umeze neza cyane no kuri ahubwo wewe urakomeye wewe nari ndagukumbuye nje utazi jewe mani siko nabuze n'umwanya wo kuza kuraba kwirya sanganya ngo yakubaye ko mani none yashaka wewe umva utari umuntu nawe ne ndeko nasa oya mani nta n'umwanya nigeze ndoa ndakeye aya ntombarire reka nabuze umwanya birakomera none mugo ubonye umeze neza umeze neza urazi ikingo cy'amezi 6 araheze amezi 6 araheze yego ntabwo kwe ntabyo wari wamenya ntabimenye mani amezi 6 araheze yego umva nk'uko maze kumera neza atakibazo cyo ndabona ko kumeze fresh ntango wani nazima shaka gusa rero uje nari kumvugana na sister yego nubwo tutari bwabiheze wewe sister sa naze sister ngwana umva nako ndamubwira hari umuntu yafashije umuntu ariko sindamutahura neza umuhungu ari yego nivuga ingene yafashije bangoze niwe yantabaye rero ni kuvuga umuntu niwe nkeneye kubera sister ko namaza yuko bana nahutumye umukozi akora muri ya company iwacu ariko nta makuru migeze muntu rero nako ndamaza ambwira ngo wapi je mugabo uwo muhungu kubera nawe umubwizi yo namanye n'umutima yoba yaragize kubyanga dushikane ku bitaro je nabonye ko bari umwana kandi ndamaye igikoresho kubikora none kako ntuwo muronka none bazire be sister mwe yahora panzi n'inzora je kubera je imakuru yo mwana amenya neza mbona hugaye gashya yagiye je si umvire neza je kugira ngo ndinde nza kuba ngaho ni kuvuga urazi zispenzo d'office nzibona kugira je ndi neza kuba ngaho ni kuvuga nase nahabonye ikintu cyo kwishira hejuru kico kintu atari cyo no niyo mpamvu rero twebwe twishira hejuru kubera yuko namba n'Imana kuduha yaraduhaye rero ikintu rero nabyamvuge sister we ntaco genda shasha nakubaza reka tuvugane n'umugenzi uvuga ari ikintu nashaka jewe nzomuherekeza mugabo address ifise neza nzomuherekeza nyine kurabo nzomuherekeza ko mu passport yangonze ndamubaza amakuru yo mu yamutaba kubera wewe nubwo yangonze wewe ndazi ntiyabaye cyane kubera we yamazeyo n'indwimu aca aritahira rero niyo mpamvu nakubwiye ndashaka uzoze kuwa ngira mbasha kwa kangahe woronka umwanya kwa kangahe kugira ngo tujana kuraba pastor kwa gatatu no nawe wose ndakeka kwa gatatu nta gikorwa mfise cyo gukora kwe okay wene no kwa gatatu uzocuza umerekeze tujane je nkeneye kumubaza neza ndamubaza uwo muhungu uwariwe kubera yuko vrema igikorwa yankoreye Gerate nitwahura nzomukorera kandi
wenda bizi ko utanivuruga rero cyane nari reka rero ndanagwanireza ndagiye kurusoma hajya ku igiti Ego.